gatatu ingingo z'ingenzi amakuru acagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba turababwira ko impunzi z'abarundi ziva muri Tanzania zikomeje gutaha ku bwinshi ziri gutaha ku bushake. Amazu barabomagura amaze kubomorera kakazu ukabura yuja niyuva ugaca ugenda kwiyandikisha nyene ugaca uvuga ati jewe nkeneye kwigira muhira nta kindi kiba gisigaye nyene ucihitamo kwigira muhira ukitahira. Naho mu yandi makuru inyuma y'imyaka 40 ishyirahamwe ry'abahanzi b'abarundi Amicale des Musiciens du Burundi bayeho bamwe baririmbyi bo muri iki gihugu babona ko nta kintu na kimwe kinini ribafasha. Icyo ruvuga twokishimira muri kano kanya nuko ibaho ariko mu bindi bijanye n'ibikorwa ma action byagenze neza muri myaka yose byapfiriye ku ndinganizo y'indani. Naho mu yandi makuru mu mikino Itamar Eindhoven yongeye gutsinda gace muri Tour du Rwanda, naho Manchester City yongera gutombora Real Madrid muri Champions League. Ayo ni make muri menshi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Tufitiye n'ikiganiro baza muganga aya makuru ahagarariwe na Ange Udation du Monde. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Chance Habimana yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ghana ivuga ko abanyagihugu bayo 55 bishwe mu ntambara yo muri Ukraine. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko abanyagana 272 bikekwa ko binjijwe kurwanira Uburusiya. Nico gitigira kinini c'abahitanywe n'iyo ntambara mu gihugu kimwe cyo muri Afrika cemanzwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu nyene. Ukraine ivuga ko abanyafrika barenga 1000 binjijwe mu gisirikare ku ruhande rw'Uburusiya. Abategetsi ba Kongo bavuga ko batoye imva rusange zibiri hafi y'igisagara ca Uvira kiri mu buseruko bw'ico gihugu. Ako karere kahora mu minwe y'abagwanye ba M23. Buramatari w'intara ya Kivu y'Epfo avuga ko n'imiburiburi ibiziga 171 vyatowe. Ni inkuru ya Richard Kagoye mu mva mwijwi rya Gildas Yehundi Mpundu. Buramatari w'iyo ntara avuga ko abatawe muri ivyo binogo rusangi bashobora kuba arabishwe bakekwa gushigikira igisirikare ca leta canke imihari ikorana na leta. Ibashikiriza ntibirashobora guhinyuzwa mu buryo bwigenga. N'umuhari M23 ntacura bishikirizako. Impande zompi zisanzwe zishamiranye zagiye zagirizwa ubwicanyi ndengerabutungane. Umuhari M23 ushigikiwe n'u Rwanda wigaruriye igisagara ca Uvira kiri ku mupaka Republika ya Demokarasi ya Kongo isangiye n'u Burundi mu bitero by'akanya gato byahitanye abantu barenga 1000 bituma abandi baba babicakane 1 miliyoni batizabo. Mu nyuma abarwanyi bo muhari bahavuye bava muri ico gisagara ku gitsure c'amakungu. Bill Clinton yahoze ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aritaba umugwi w'inama nshingamateka kugira asigure ku migenderanire yiwe na Jeffrey Epstein. Clinton yafashe indege ya Epstein inshuro nyinshi kandi araboneka mu mafoto ari mu mpapuro zasohowe n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Yamavuga ko atamakosa yakoze ariko akavuga ko yicuza akubijanye no ko yakorana na Epstein. Clinton ariko yiregura mu ibanga. Umufasoni wiwe yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Hillary Clinton ejo nawe nyene yarireguye. Sinzi ngo ni inshuro zingahe nagombaga kubivuga ko ntigeze menya Jeff Epstein. Sinigeze njya mu kirwa cye, sinigeze njya mu ngoze, nta nubwo nigeze njya mu biro bye. Ibyo byose byamaze gushyirwa mu bitabo inshuro nyinshi. Hanyuma biza kurangira biteye inkeke kuko natangiye kubazwa ibibazo birebana n'udukoresho tw'indege zitagira abapilote. Ndetse n'ibibazo bijyanye na Pizzagate, imwe mu ntekerezo mpimbano mbi cyane z'ibinyoma byakwirakwijwe kuri internet. Propagated on the internet. Ratifa. Urakoze Chansa. Dutangiye amakuru twabateguriye ku buryo burambuye bamwe mu Barundi barimo gutahuka bava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko batatahutse ku bushake bwaho. Ibi biravugwa mu gihe yaba Tanzania, u Burundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abimbye gita ku mpunzi UNHCR bavuga ko iki gikorwa cyo kubasubiza mu Burundi kirimo gukorwa ku bushake bwabo. Tanzania yihaye intego ko kugera mu kwezi kwa gatandatu nta Murundi n'umwe uzaba akiri mu nkambi z'impunzi ziri muri icyo gihugu. Kugeza mu mpera z'umwaka ushize hari hakiri impunzi z'abarundi zirenga 130 ariko kuva umwaka utangiye abarenga 30 bamaze gutaha. Umunyamakuru wacu Prime Ndikumagenge yageze mu ntara ya Buhumuza aho bamwe binjirira batashye havugana na bamwe muri bo bamubwira impamvu bavuga ko batatahutse ku bushake bwabo. Nukuri sububeshi
naje mvuyeyo barambomoreye kuwa mbere w'indwi iheze, ni ukuvuga inzu zose mu bisanzwe hasigaye amazoni 6 mu mazoni 22, ni ukuvuga babomora inzu kira ku munsi basibya kuwa gatandatu no kuwa Mungu gusa, kuvuga abantu barara mu bihangare bose, ni mu mazi, imvura igwa umutondo n'umugoroba n'amagogo. Ahubwo mbere je kuri uyu mwanya ndashima nageze ngaha, kuko kuva mu gitondo nubwo ntarajya ariko ndashima nta munuko. Mbere novuga narose na mituweli zomfasha mu magara yanje meza. Ndakenguruka kweri kubwo igihugu cyacu cyabashije kutwemera kikatwakira. Rero nta kuvuga ngo nahungutse ku bushake bwanje, nahungutse ku nguvu kubw'impamvu ya leta ya Tanzania yatwase ikatubomorera amazu. Bagoma bavuga ngo ntibazodutahisha ku nguvu, mugabo twe twabonye nyene ko ari nko ku nguvu bijanye n'ukuntu nyene amazu nyene baca batangura kuza barayabomagura. Twapoye nyene batanguye kuza barazibomora, waca barubaka agahema nyene ukabura uraja munsi ya nyahema, amagaca ufata umwanzuro wo kwiyandikisha rero kugira urabe ko wotaha. Warategwa n'umuhira sirikare yahari ikaza bari kumwe n'uwo mu biro kwa Makazi, ibintu byose bakabitwarira rimwe. Yaro two wakora wiyungunganya ugasanga twose badutwariye rimwe. Abesi nyene barakubitwa, inkoni zikaba nyinshi, gusa icyo twasimye mu gihugu cy'amavukiro tumaze gusika nta muntu aratujya n'ugwara n'ubu, ibintu bimeze neza. Byari bikomeye rwose cyane, amazu barabomagura, amaze kubomorera kakazu ukabura yuja n'iyuva, ugaca ugenda kwiyandikisha nyene ugaca uvuga ati jewe nkeneye kwigira muhira, nta kindi kiba gisigaye nyene ucihitamo kwigira muhira ukitahira. Harimo bamwe baje ku gahato n'abandi baje bagomba ku mutima. Dukomeje ntaya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Urukiko rw'abaturage rusubirishamo imanza rwa Paris mu Bufaransa rwasoje urubanza rwa Claude Muhayimana, umunyarwanda uba muri iki gihugu mu Bufaransa ushinjwa ibyaha bya jenoside. Kuri wa gatanu urukiko rwamuhaye ijambo rya nyuma mbere yo kwiherera kugira ngo rufate umwanzuro. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Alain Majesté Barenga ari mu cyumba cy'urukiko i Paris mu Bufaransa. Alain, wiriwe neza? Mwiriwe Latifa. Majesté, byari biteganyijwe ko uyu munsi akatirwa, se yamaze gukatirwa? Oya, ntarakatirwa, mugabo uno munsi urubanza ruri mwiherero, twebwe tugandagaje imbere y'icuma ca sentare, kuko sentare yamaze kuja mu mwiherero caye mu muhezo mu Kinyarwanda kugira bahitemwo igihano canke kweza baha Claude Muhayimana muri urubanza rumaze indwi zine canke ivyumweru bimwe ruko raburanishwa ngaha i Paris. Mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo mu rukiko habaye iki? Uno munsi urukiko nk'uko vyaba muri sentare ya Rwanda imanza zikomeye ko ndasize ngaha i Paris, bahaye ijambo rya nyuma uregwa ari we Claude Muhayimana. Claude Muhayimana w'imyaka 65 yamaze iminota 30 mu ijambo ryiwe rya nyuma ryaranzwe n'amarira menshi. Yahakanye ibyo yagirizwa, asaba ko yokwezwa. Ku caha ca jenoside yahakanye ko atavyo yakoze, avuga ko ahubwo jenoside yakorewe abatutsi yamukoze ku bwa mbere ko asanzwe ava mu muryango uvanze. Ikindi yemeje nuko ibyaha yagirizwa byamusamburiye umuryango, kuko gushika no munsi yaba umugore wiwe canke abana biyo bari mu Rwanda batakivugana na gatoyi. Haba ku caha c'uko yoba yaratwaye abajandarume n'intambwe kuja kwica abantu mu turere twa Cahoze ari prefecture ya Kibuye n'utundi turere twa Karongi na Bisesero ahaguye abatutsi benshi. Yiteguye avuga ko ari ikinyoma kuko yabitegetswe akabikora kugira acugura agatwe. Haba ikindi yemeje mu gusozera, yavuze ko yarokoye abatutsi benshi abaja gusa hirya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abacishe muri Kivu, hanyuma yakoranye n'ingabo z'Ubufaransa zari mu butumwa bwo gutabara 1994 mu kurokora abatutsi. Aho yavuze ko yibaza ko ari ibyo yobazira. Urakoze cyane Alain. Murakoze namwe. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze Juliana Amato Lumumba ngabo umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kongo ikurikiye u Rwanda na Mauritania nabyo byatangaje abakandida babyo. Juliana ni umwana wa kabiri w'intwari y'ubwigenge ya Kongo, Patrice Lumumba, akaba asanzwe azi muri politiki y'iki gihugu no kugerageza gukomeza umurage wa Seni. Nkuru twateguriwe na Juventine Muragije Maria.
Minisiteri y'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yatanze kandidatire ya Juliana kuko afite ubunararibonye bw'imyaka irenga 30 mu butegetsi, diplomasi y'umuco, ubufatanye mpuzamahanga n'ubutegetsi mu by'ubukungu muri Afurika. Iyi minisiteri yongeyeho ko uyu mugore ari umuntu uzwi ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Juliana Lumumba y'imyaka 70 ni umwana wa Patrice Lumumba uharaniye ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavukiye mu mujyi wa Kisangani nyuma y'amezi 9 gusa ise Patrick Lumumba atangajwe nka minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo nyuma yo kubona ubwigenge bukuye ku Bubiligi. Juliana Lumumba yongeye ku bandi bakandida bamaze gutangwa n'ibihugu byabo barimo Louise Mushikiwabo watanzwe na leta y'u Rwanda mu kwezi gushize hamwe na Kumba Baba watanzwe na Mauritania muri uku kwezi. Louise Mushikiwabo arashaka manda ya gatatu kuri uyu mwanya amazemo imyaka 8. Yatorewe manda ya mbere muri 2018 yongera gutorwa kuri manda ya kabiri muri 2022. Amatora ku mwanya w'umukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF azabera mu nama rusange y'uyu muryango iteganyijwe muri Cambodia mu kwezi kwa 11. Ibihugu byose bigize Francophonie byemerewe gutanga abakandida kuri uyu mwanya. Uyu muryango uvuga ko igihe ntarengwa cyo gutanga abakandida ari mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Juventine Muragije Maria, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Dukomeje n'aya makuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guteganya kwagura gahunda yazo yo kwakira impunzi zituruka muri Afurika y'Epfo aho zifuza kwakira ubusabe bushya bugera ku 2500 buri kwezi nkuko bigaragara mu nyandiko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabonywe n'ikigo cy'abanyamakuru Reuters. Perezida Donald Trump yaraherutse gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakira impunzi 7500 gusa ziturutse hirya no hino ku isi muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. N'inkuru ya Mayan Jones ya mwumva mwijwi rya Judation Hondimondo. Kubwo rwandiko rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwo ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere rutamenyekanye mbere gusa rwabonywe na Reuters, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya kwakira ubusabe bwinshi bw'abasaba ubuhungiro bavuye mu bantu ivuga ko ari banyamukiye bahohoterwa muri Afurika y'Epfo. Bivugwa kandi ko iteganya gushyira kuri ambasade yayo y'i Pretoria ibiro bishobora kwimurwa ndetse n'ibikoresho by'agateganyo bijyanye kubera hitezwe ubwiyongere bw'abasaba ubuhungiro. BBC yoherereje ubutumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hamwe na ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo kugira ngo bagire icyo bavuga kuri aya makuru. Umunyamakuru wa BBC yanyuze hafi ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Pretoria ariko ntiyabona ibimenyetso by'uko hari ibyo biro by'agateganyo ndetse n'ibyo bikoresho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yabwiye BBC ko itigeze ibuza abantu gusaba ubuhungiro biciye muri iyo gahunda igihe cyose byakorwa hisunzwe amategeko y'igihugu. Ariko yongera gushimangira ko banyamukiye b'Abafrikaner nta hohoterwa bari gukorerwa. Abafrikaner ni abazungu bo muri Afurika y'Epfo bakomoka ku bakoloni b'Abahorandi n'Abafaransa. Nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters, abagera ku 2,000 nibo bamaze kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'impunzi kugeza ku itariki ya 31 ukwezi kwa mbere uyu mwaka muri gahunda yatangiye mu kwezi kwa 5 umwaka ushize. Mutubabarire, iyo yari inkuru ya Mayan Jones mwumvaga mwijwi rya Benjamin niyo kwizerwa. Dukomereje mu Burundi, abakunzi b'umuziki ba BBC Gahuza Miryango ntitwabibagiwe. Uyu munsi twahisemo kugaruka ku bibazo byugarije umuziki w'u Burundi nyuma y'imyaka 40 ishize hashinzwe ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere umuziki muri iki gihugu rizwi ku izina rya Amicale des Musiciens du Burundi. Mu gihe kugeza ubu itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge bizwe nka copyright mu ndimi z'amahanga ritarashyirwa mu bikorwa abaririmbyi bakomeje gushinja iryo shyirahamwe ko ntacyo ribafasha kugira ngo umuziki ushobore kubatunga. Ariko ubuyobozi bw'iri shyirahamwe bwo burabahumuriza bukavuga ko buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bubafashe. N'inkuru ya Abimana Chansard. Ishirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi Amicale des Musiciens yavutse mu 1986 yashinzwe n'umwe mu nararibonye z'umuziki Ngabore wonse kugira rikingira abaririmbyi yongerera nabafashe gutera imbere. Ico gihe umuziki w'u Burundi wari utanguye gukura, ariko inyuma y'imyaka 40 abaririmbyi benshi baracibaza bati mbega ivyo ryasezeranye vyo babigezehe. Aganira natwe umukuru w'iryo shirahamwe Olivier Ndayishimiye benshi bazi nka Bright yemeza ko ryaranguye ibitari bike. Hagiye harabaho ibikorwa bitandukanye novuga promoting umuziki w'abaririmbyi, kuwushira habona cyane cyane mu gihugu, haba mu gihugu mu Burundi haba no hanze y'igihugu.
ikindi nacyo ni uko byagiye irakora kugira ngo dushobore kuza turarondera abandi baririmbyi bafise impano kugira nabo nyene dushobore kwerekana impano zabo. Ariko ku rundi ruhande hari abaririmbyi bamwe bavuga ko ivyo bikorwa atavyo babona. Muri bo harimo Armel Shabel Marian Ngendakumana azwi nka Masterland. Icyo ruvuga tukwishimira muri kano kanya nuko ibaho, ariko mu bindi bijanye n'ibikorwa ma action byagenze neza muri myaka yose. Byapfiriye ku ndinganizo y'indani. Intwaro nyinshi zagiye zirakurikirana, ntihabayeho kwitanga no kwinova. Uretse ivyo avuga ko vyagoye Amicale des Musiciens du Burundi, Masterland ashimangira n'indi ngorane ikomeye yahanze abaririmbyi bo mu Burundi cane cane abo mu runganwe rwiwe. Hariho ko abaririmbyi b'abarundi canke abanyetugenegene n'ubukorikori abartiste artisans bata accès dufise kumenya education, aho usanga umuntu abikora kwa gusa vyiyumvamo. Hama yamaze kuza rero ko yaririmbye indirimbo yiwe yabuze ikiyakompanya, yabuze ingene ishaka ku isoko, yabuze ingene ibyaza umusaruro, yabuze ingene ayimenyekanisha. Donc usanga imyiro bw'icyo nyinshi mugabo hakuru hambere byamaze gupfira kuko umuntu yaje atafise ubumenyi ko amashuri dufise mu Burundi yigisha bino bisata byacu bijanye n'ubuhinga mbabwenge n'ibindi. None kazoza ka Amicale des Musiciens du Burundi kagiye kumera gute? Ubu tugira tuti reka dutangurane n'ababibyumva, kumbure abasabyumva bazoshobora babibonera mu bikorwa ashoboye kudukurikira. Turizera yuko bitashobotse naho bari mu myaka 40 mu myaka iri imbere ya 2 canke 3 canke 4 canke 5, mbere turizera neza yuko hari ikintu kizoba cyahindutse kinini. Kuva kuri Sagamba ya Ngabore wonse gushika kuri Sinohinduka ya Masterland, canke kuva kuri Maria Rosa Twagirayezu kugera kuri Vanilla Ice, no kuva kuri Big Fizzo gushika kuri Kiriku, biraboneka ko umuziki w'u Burundi ubandanya guhinduka. Kazoza kawo gahagaze kukungena amashirahamwe y'abaririmbyi azofata ibintu mu minwe maze agahangana n'ibibazo by'ukuri bafise. Mugenzi wacu Chansar Abimana harakoze cyane ku nkuru nziza adukoreye. Reka dukomereze mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Joventine Latifa, inkuru duhereyeho nivuga ko Pakistan yateye muri Afghanistan. Witwa Gabiro yagize ati nta intambara izashira, nta mahoro azabaho igihe cyose Yezu atazatsinda urupfu. Uwitwa Regis we yanditse ati umuntu witeza abatalibani arambabaje, ashize abaturage mu kaga, bari abantu n'abiyahuzi ntibarekura mpaka batsinze. Indi nkuru twabateguriye abantu batanze ibitekerezo iri ku rubuga rwacu nivuga ko nyuma y'uko u Rwanda na Mauritania batanze umukandida ku mwanya uzayobora Francophonie, ubu leta ya Kongo no yatanze umukandida. Ni inkuru twanagarutseho. Witwa Bienvenue yanditse ati ase ni ngombwa ko abakandida bagomba kuba ari abagore. Icyo twamubwira ntago Francophonie iyoborwa, umuryango wa Francophonie wiborwa n'abagore gusa. Hanyuma witwa Kagarara we yanditse ati uzatsinda wese mwifurije amahirwe masa kuko bose ni abanyafrika. Twabashimira rero, abandi bakomeza kujya kureba ibindi batekereza. Yego. N'umwanya makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyane. Mwiriho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Amakuru nyahere mu isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda. Umukinnyi ukomoka muri Israeli Itamar Eineholm ukinira ikipe ya NSN Development yegukanye agace ka gatandatu kahagurukiye i Rubavu kerekeza i Musanze. Yarangije kuri sprint anyuka igare asiga igikundi cy'abanyonzi bamukurikiye barenga 10 bose bakoresheje amasaha 2 n'amasegonda 59 ku birometero 84. Aka gace kari gafite Itamar Eineholm n'umunyonzi umaze kwigaragaza cyane muri iyi Tour du Rwanda kuko aka ari agace ka kabiri atwaye nyuma yo gutsinda agace gafungura isiganwa ka Rukomo Rwamagana ku cyumweru. Hasigaye uduce tubiri twisiganwa, ariko ikigaragara ikipe ya NSN Development
iri kwigaragaza cyane kandi yamaze kujya ku rwego rwo kwegukana iyi Tour du Rwanda, kuko kugeza n'ubu ku rutonde rusange umukinnyi wayo Krejci Moritz akomeje kuyobora isiganwa amaze gukoresha amasaha 17 n'iminota 48 akarusha umukurikiye iminota 2 yose. Ku munsi w'ejo abasiganwa bazahaguruka hano i Musanze berekeza i Kigali. Ni agace gafite intera y'ibirometero 147. Ubu noneho tujye ku mugabane w'Uburayi. Haravugwa tombora yuko amakipe azahura muri kimwe cy'umunani cya Champions League. Manchester City yatomboye kuzahura na Real Madrid imaze kwegukana iki gikombe inshuro 15. Ubwo aya makipe aheruka guhura muri uyu mwaka w'imikino mu majonjora y'igikombe cya Champions League, City yakubise Real i Santiago Bernabeu ibitego 2-1. Aya makipe ahuye inshuro nyinshi mu mikino ya nyuma ya Champions League, ku buryo abakinnyi b'impande zombi ku munsi w'ejo batangazaga ko barambiwe guhora bahura. Mu nshuro zigera kuri 15 bamaze guhura, buri kipe yatsinze imikino 5, indi mikino 5 barayinganya. Ni mu gihe Paris Saint-Germain nayo yatomboye kuzahura na Chelsea, ibi bikibutsa final y'igikombe cy'isi cy'amakipe giheruka, aho Chelsea yatsibuye Paris Saint-Germain ibitego 3-0. Arsenal yatomboye kuzakina na Bayer Leverkusen, Bodo Glimt izakina na Sporting Lisbon, Newcastle ikazahura na Barcelona, Atletico Madrid yo izakina na Tottenham, Atalanta yatomboye kuzahura na Bayern Munich, naho Galatasaray itombora kuzakina na Liverpool. Ahandi Manchester United yemeje ko kwirukana Ruben Amorim bishobora kurangira bitwaye asaga miliyoni 16 z'amapaundi. Uyu munyaportugal yirukanywe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere nyuma yo kwibasira mu ruhame abayobozi b'ikipe ye biturutse ku mukino United yari imaze kunganya na Leeds United igitego 1-1 ku munsi wari wabanje. Iyi mibare yatangajwe mu nyandiko yashyikirijwe isoko ry'imigabane rya New York hashize umunsi umwe gusa. Manchester United yemeje ko yungutse miliyoni 32.6 z'amapaundi mu gihe cy'amezi 3 asoza umwaka, no kuvuga kugera ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025. Manchester United yemeje mu nyandiko nk'iyi kuwa 27 z'ukwezi kwa 11 2024 ko yishyuye Sporting miliyoni 11 z'amapaundi kugira ngo ihabwe Amorim waje gusimbura Erik ten Hag. Uyu we kwirukanwa kwe byatwaye Manchester United miliyoni zirenga 10 z'amapaundi. Ibi bishatse kuvuga ko impinduka zose zerekeye Amorim zishobora kurangira zitwaye ikipe ya Manchester United miliyoni 37.3 z'amapaundi. Andavugwa mu mikino kandi Cristiano Ronaldo yabaye umwe mu banyamigabane b'ikipe ya Almeria ikina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Espagne nyuma yo kugura imigabane ingana na 25% muri iyi kipe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Ive Bucyana arakoze cyane. Mu kiganiro imvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu tuzagaruka ku bijyanye n'umugenzo wo guca imyeyo iri mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika. Ntimuzacikwe, ni ku munsi w'ejo. Reka dukomereze mu kiganiro bazamuganga twabateguriye kuri mugoroba ko tugiye kumva ndetse no gusobanukirwa kanseri yo mu misokoro. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye na muganga Amani Jean Baptiste mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Mwiriho neza. Kimwe n'ibindi bice by'umubiri, imisokoro y'amagufa nayo ngo ishobora kwibasirwa n'indwara ya kanseri. Umwe mu bayirwaje yadusabye kumubariza iby'ubu burwayi. Turi kumwe na muganga Amani Jean Baptiste mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Kugera ubu ngubu ntabwo ubushakashatsi bwimbitse bwari bwagaragaza neza igituma iyo kanseri ibaho, ariko icyo bimaze kumenyekana nuko ari kanseri ifata ubwoko bw'uturemangingo twitwa plasmocyte cyangwa plasmocyte tuba mu musokoro. Akenshi tuba mu musokoro w'amagufa maremare, cyane cyane nk'amagufa ryitwa femur ry'akaguru cyangwa se igufa ry'ukuboko. Utwo rero nitwo dukora abasirikare b'umubiri, nitwo dufatwa n'iyo kanseri. Igituma duhinduka tukaba kanseri cyo ntabwo kirabasha kumenyekana kugera ubu ngubu, ubushakashatsi buracyakomeza. Rero iza kwangiza gute aho hantu yafashe?
igira ibimenyetso bitandukanye, umuntu akagira ububabare nko mu kibero cyangwa mu kaboko, ukumva ari kubabara ariko atazi neza uburyo yasobanura ubwo bubabare. Akenshi ni nk'igufa riba riri kwangirika kubera iyo kanseri. Ugomba kujya kwa muganga akareba ko afite n'ibindi bimenyetso bishobora guherekeza iyo ndwara, urugero nko gutakaza ibiro, kugira amaraso makeya, muganga ashobora kubibona, cyangwa se afite umunaniro udasobanutse uherekeje ubwo bubabare bw'aho hantu nko ku kibero cyangwa akaboko, akaba yamufasha. Iyo ndwara se ya kanseri yo mu misokoro, ingaruka zayo imaze gufata umuntu n'izihe? By'umwihariko iyi kanseri iyo ifata ku musokoro ishobora gutuma nk'umuntu agira arwara nk'impyiko zikananirwa, ibyo bita insuffisance renale, cyangwa se akagira ikibazo cy'amaraso makeya. Ariko muri rusange ishobora no gutuma n'amagufa yangirika, umuntu akazajya ahora avunika mu buryo bworoshye, amagufa yakavunika, cyangwa se agahora agira za infection zihora zigaruka kubera ko babasirikare twaturemangingo dukora cyangwa se za nsoro baba ari abasirikare badafite ubushobozi bwo kurinda umubiri w'umuntu. Ariko niyo itanavuye nyuma y'igihe kirekire ishobora no gutwara n'ubuzima bw'umuntu muri rusange. Biroroshye se kwa muganga kuyimenya? Ese ubundi umuntu ayimenya ibimenyetso bitangira kwigaragaza hashize igihe kingana gute? Akenshi ibimenyetso bikunda kwigaragaza nyuma y'igihe cy'imyaka umuntu amaze ayifite, ariko uburyo bwo kuyibona kwa muganga birumvikana. Muganga akora ibizami, agasuzuma umurwayi, agafata ibizami by'amaraso, ndetse byaba ngombwa abona hari ibimenyetso mpuruza runaka biri mu maraso bituma akeka iyo ndwara, umuntu akaba yafata n'umusokoro kwa muganga tukawupima. Ni uburyo bworoshye bwo kuba twabasha kubona za nsoro cyangwa se twaturemangingo dushobora kuba dutera iyo ndwara. Mwigeze gukomoza aho kwikunze kwibasira abantu bakuru bari hejuru y'imyaka 50 kuzamuka, hari impamvu yabitera? N'igituma abantu basa nk'abakuze ari bo yibasira ntikiramenyekana, ariko bitekerezwa ko ari imihindagurikire mu ntimatima z'utwo turemangingo zihinduka uko imyaka igenda yicuma ijya imbere, noneho umuntu akaba yagira ibyago byo kugira iyo kanseri. Ariko binatekerezwa ko, ntabwo ubushakashatsi burabyemeza neza, ko n'imirasire runaka iva mu nganda cyangwa se ibintu runaka bikomoka mu nganda, ibyo byose bishobora kuba byatuma umuntu ukuze ari we wibasirwa n'iyo kanseri yo mu musokoro. Ikibazo rero abantu benshi bakunda kwibaza iyo bumvise ijambo kanseri, ubu burwayi bwa kanseri yo mu misokoro y'amagufa buravurwa? Ubu burwayi bushobora kuvurwa, ariko ntabwo wavuga ngo buravurwa ku buryo umuntu azageraho akareka imiti. Ubwo ni ukuvuga ngo kwa muganga navuga ko hari imiti yabugenewe, ibyo bita chimiotherapy. Ni imiti igerageza kuranduramo twa turemangingo twahindutsemo kanseri. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hari ubundi buryo abaganga bashobora kwifashisha bwitwa gushyira umusokoro mushyashya mu muntu ufite indwara y'umusokoro, mu gifaransa babyita autogreffe. Ubwo nabwo ni ubundi buryo. Hari ubundi buryo butari bwagera inaha iwacu ariko nabwo bukorwa ahandi bwitwa immunotherapy. Genekereje ni uburyo bwo gukoresha abasirikare b'umubiri bakorewe bahinduriwe muri laboratoire kugira ngo barwanye n'ubundi twaturemangingo twahindutse tukaba kanseri. Uruko guhangana nyine n'iyo kanseri, umuntu ashobora kubaho igihe kingana gute? Wenda ko mwavuze ko ari uburwayi bwa karande. Iyo ahawe bumwe muri ubwo buvuzi bugenda burutana imbaraga ndetse n'ubushobozi, bishobora gutuma umurwayi yiyongeraho igihe cy'imyaka myinshi. Urugero nk'iyo ahawe nk'iyo chimiotherapy cyangwa se immunotherapy, icyizere cyo kugira ngo abeho afite iyo ndwara kiyongeraho hagati y'imyaka 10 na 15. Muganga Amani Jean Baptiste watubwiraga ku burwayi bwa kanseri y'umusokoro. Ni naha dusoreje. Turacyakomeza kandi kwakira ibibazo. Ikiganiro ngasanuka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi arakoze cyane. Ikiganiro baza muganga nicyo kitugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Twabutse ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Facebook na X, BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. Ayo makuru arahagarariwe na Judas Yondemondo.